Itanguriro ikigabane ca kabiri. Imana yeza umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimwo vyose vy'isinzi. Ku munsi ugira indwi, Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari we Imana yaruhukiyeko ibikorwa vyayo vyose, ivyo yaremye kandi yakoze. Burya Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe vyaremwa, umunsi uhoraho Imana yaremeye kw'isi n'ijuru. Kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho kw'isi, nta n'akatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko uhoraho Imana atari bwarekurire imvura kw'isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima, ariko igipfungu caduga kiva kw'isi kigatosa isi yose. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba uwufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo ryo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishiramwo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameza igiti cose c'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi uruzi rutukura muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo, ruharenganye rwigabanganyamwo kune. Urwa mbere rwitwa Pishoni, nirwo rukikuje igihugu cose c'i Havila kirimwo izahabu, kandi izahabu yo muri ico gihugu ni nziza. Aho niho haba ivyitwa Budora n'utubuyenge twitwa Shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni, nirwo rukikuje igihugu cose c'i Kushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli, nirwo ruca hino y'igihugu citwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cose co muri iryo tongo ukiryeko uko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukiryeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Uhoraho Imana aravuga ati, si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko vyose vyo ku misozi n'ibiguruka mu kirere vyose, ivyo Uhoraho Imana yari yabumvye mw'ivu, abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina, kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cose rica riba izina ryaco. Uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano vyose no ku biguruka mu kirere no ku bikoko vyo mw'ishamba vyose, ariko ntihabonekamwo umufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira, amukuramwo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo carwo. Urwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore, amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore, kuko yakuwe mu mugabo. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda amenya, ariko ntivyabatera isoni.